Queen wo mu Burundi. N'umuntu twemera cyane mbega wamutoye gute kuko ari we watoye ego n'umuntu twemera kuko ararenze mu baririmbyi kazi dufise mbega kuki ari we wahisemo hariho benshi bashobora kuvuga ati aya reka ndondera abagezweho bamo nabandi kuki wahisemo Channy Queen? So Channy kwanza ni legend. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute mumeze neza kuri micro murana ko ari Rukundo Ange Minouche murabizi yuko ndabakunda cyane reka ndabitangurire ko kuko rimwe rimwe harige bindenga nkumva nabibabwira mu kiganiro zanganyo ngo ndabakunda cyane ariko rero kuri uyu mwanya murabizi yuko ibiganiro vya Magic TV biratandukanye murabizi ko tujejwe dukora vyinshi na cyane tutibagiye umuziki ndundi uyu munsi kiganiro cacu kiraba umuziki ndundi reka rero umutumira wacu turamutse abibwire akazina byose murameze neza yego turashima namwe yego natwe tumeze neza wo bibwira akazina n'ibikorwa byawe ukora so je nitwa P Love Mbonifu je ndumuririmbyi ndumuririmbyi izina abavyeyi bakwisege bariri izina banyise nitwa Yusufu Juma ya Juma hajya birakeneye ko umuririmbyi ahindure izina kubera agiye kuba umuririmbyi birakeneye biratandukanye umuntu ashaka kuraba woshaka gukoresha izina ryawe iryo abavyeyi baguhaye ariko uhinduye izina hari ikintu kiyongera ni ikintu nyene sinzi cyari cyo ariko ni ikintu gishobora kuguhindura ntuse nk'abandi watanguye umuziki ryari watanguye kumva ko impano yo kuririmba ryari woducisha ku mayange so je natanguye umuziki kera haciye nk'imyaka 8 uko yego je umuziki nawe utanguye ndi ku ishuri muri primaire so uko nabitanguye kera ni giki cyaguhaye kumva yuko umuziki udashobora kuheba kandi tubizi ko twese nga mu Burundi umuziki atarimwe amafaranga cyane so icyo navuga umuziki je ndawukunda kandi narawukuranye nuko hariho icyo tugiye tunaganire ko cyane uri muri lebo irimwo abatanzania ikabamwe n'abarundi lebo yacu yitwa MT Money Team ego MT Money Team twibutse abarimwo abo ngaha mu Burundi na muri Tanzania ego abo ngaha mu Burundi ndi jenyene ndi umwe hanyuma abi Tanzania naho hari undi yitwa Jafe wene no mu Tanzania so turiko turaraba ukuntu twoshobora kuyagura nyene twongere n'abandi so ariko twacara abaririmbyi babiri ariko turi mu mipango yo kongeramo abandi mbega ku bwanyu gute mwagiye mugaja hamwe kuko ni ibintu tutamenyereza ko ari lebo ya mbere ifatanije abantu bari mu bihugu bitandukanye mwebwe kuri mwebwe mubona yuko ku muziki ndundi bizokungura iki bizokungura kuko aho icambere na mbere uba uri kurakora connection kumenyana n'abantu so uriya ni mu Tanzania azoririmbana n'abatanzania bahariya so je ndi no mu Burundi nzoririmbana nabo mu Burundi hanyuma ishatse nk'ikintu cyitwa collabo byo binyorohera sivyo uca na mu telefone gusa nkaca namubwira aje shaka kurimbana naka akaca bingirira sa haro ikindi kintu bakunze kuvuga kenshi yuko anda nkiyo nka Diamond aje kuririmba ngaha araririmba arangije amafaranga agatora akagenda ariko kuja kuririmba muri Tanzania nka wewe uri umurundi bigusaba urihe leta urihe donc urihe ego mbega kuri wewe urumva yuko kuba mufitanye ubucuti n'uyo ni lebo dufate irazwi Tanzania irazwi no mu Burundi wowe kuri wewe ubona yuko bokure ku kazi karirimba as lebo iri muri Tanzania icyo navuga je lebo yacu ni ikintu gikuru cyane ikintu kininiya so ni ikintu cyagutse so ino mu Burundi ndakunda ni muhira so niyo natangura umuziki hanyuma hari umuntu urashaka kugenda nkuko nabikubwiye ujya no muririmbye tuzinanye turi muri lebo imwe
nkuko nshatse nk'ikintu cyo gukora hariya canke kujya guperforming hariya ashobora kugirane kubikora akacama connection nk'umuntu afitanye imigambi n'umutanzania. Yego no. Okay. Kuba abatanzania dufitanye ubucuti ubu abarundi n'abatanzania, donc turafise ukuntu mu muziki turabemera cyane, turabemera, hariho n'abatabemera mugabo babaponda kandi babizi ko bashoboye. Wewe nigiki biriko birakungura kubona uri kumwe n'umu étranger utavye atereka ngirane rebo n'uwo ngaha, nigiki bikungura ubona uvuga ati je uyu aranyigisha iki kura ko n'umunyamahanga? Ico novuga jenga genuine natanguye kuba muri lebo. Sawa, lebo ya MT Money Team nije nayitanguye ndi muririmbyi umwe. So biragenda buke turamubona uyo Jafe kuko ni muririmbyi akomeye kandi abizi, so kuko niyo yari agitangura nyine umuziki, so turamufata kuboko tuvuga reka nawe tugushiye muri lebo yacu, ariko lebo ya iri nga mu Burundi na hari Tanzania. So niko bimeze. Nigiki umwigira ko Jafe yo muri Tanzania? Jafe wene niwe anyiga ko je ariko watubwiye ko ari muri byakomeye cyane. Yego arabizi ni mwoba mufise indirimbo muri kumwe? Collabo yacu dufise zibiri ariko ntiturazisohora. Ntiturazisohora, so ubu turiko turiruka n'ibindi kwanza. Ama clip wowe ufise bari nkangahe nk'abaririmbyi nk'abashaka kuraba ibikorwa byawe bosanga ku YouTube? Ego je clip mfise ni imwe, hanyuma ya kabiri niyo ngira nsohore yo nagize collaboration na Channy Queen. Queen wo mu Burundi. N'umuntu twemera cyane. Mbega wamutoye gute kuko ari we watoye? Ego n'umuntu twemera kuko ararenze mu baririmbyi kazi dufise. Mbega kuki ari we wahisemwo? Hariho benshi bashobora kuvuga ati aya reka ndondera abagezweho bamona abandi. Kuki wahisemwo Channy Queen? So Channy kwanza ni legend mu muziki indundi, ni legend kandi arabizi. So jewe nosha gutora umuntu wari we wese nkamuha collabo, ariko je maza kuraba indirimbo yanje nuko nayi compose, ndasha kuraba indirimbo ikeneye nde. Sawa, ikeneye nde. Nimba ushaka Natacha ndasha kumushikira Natacha nkamubwira Natacha yari nshaka collabo. Nimba ushaka abandi baririmbye nyene nkabashikira. Rero indirimbo yaramurondesha nera, ndamubona mu Chanel mvuga Channy Queen ategereza kwinjira. Twitege video ryari? Very soon. Muziki ndundi ubiravye wowe wibona hehe mu myaka nk'itanu? Uravye iyi ritme biriko urabona ukuntu muziki ndundi umeze, urabona ukuntu ibintu bimwe bitagenda, benshi bidoga ngo aba DJ ntibabavuza. Mbe burya nawe urabivuga ko atabavuza? Jecho novuga ni kimwe, umuziki ndundi uriko urakura. Ukuntu bawutanguye ba Big Fizzo na ugereye ngaha awushitse hari etape nini cyane twakubise. So je mbona yuko biriko biraza. Biriko biraza ni bukebuke. My God. Ubiravye wewe uvuga ati bon tukatugumanika kuri rya cyaba DJs. Ubiravye aba DJs nibo bafise ikosa kuba batabavuza canke abaririmbyi nibo bafise ikosa kubona badasohora indirimbo zitambika muri club. Urumva kenshi aba DJ usoye ikintu cyiza, ikintu kimeze bien, bategerezwa gugikwira. Bategerezwa kuyikinira ndirimbo. So jewe sinovuga ngo ataba DJ nibo bafise ingeso mbi canke abaririmbyi nibo bafise ingeso mbi, ariko ico novuga ni kimwe gusa, abantu cyane mu baririmbyi bo mu Burundi. Sawa, ubu ibintu biriko biraza ni bukebuke. Iyo twavuye siyo turi. Sawa, turiko twatera intambwe. Ico no basaba dufatanye. Sawa, kugira tuteze umuziki ndundi. Dufatane tu. Ego. Turagushimiye ko nawaduhaye umwanya wawe ukatubwira, ariko ikintu havanye ko dukrotira utubwira aho dusanga ibikorwa byawe, utubwire ibikorwa ufise tuza gusangaho byose, utubwire cyane abakunzi wa Magic. Ico nababwira ni kimwe, kuri
kuri YouTube yanje, kuri channel ya YouTube yanje nitwa P Love Official. Mugerageze guca no kuri Instagram nitwa P Love Official _ so kuri Twitter nitwa P Love, no kuri Facebook byose nuko ni P Love ya P Love. Ibikorwa baza gusanga kingene bingana ubwiza bwavyo ibikorwa birahari so muze ku bwinshi musubscribe kuri channel yanje ya P Love Official. So tugira dutangure kubaha ibintu kandi turipanze. Urakoze cyane. Ego murakoze nawe. Bakunze wa Magic, mwakoze namwe mwe kuduha umwanya wanyu. Hama nkuko mubizi yuko turi ngahagira duze turakunda ivyacu d'abord, ndabibasavye nkuko yabibasavye mu frenga mu mushigikire muje kuraba ivyiza vyiwe kugira nuriya bari kumwe muri Tanzania azavuga ati kumbe abarundi nabo ya rebo itera imbere kwera abarundi yongeye itera imbere kwera Tanzania. Merci beaucoup, mwakoze cyane.